Ntidusubire kubesha abantu ngo bavugwa ku bihumbi bitatu ngo ni karata ya kama ntidushobora muri iki gihugu kubaho tuvura abantu ku bihumbi bitatu ntibibaho ntaho vyakabonetse. Muti abantu c'est un capital pour l'économie d'un pays. Umuntu agiye araraba justement ivyo bijanye no kwibaruka mu Burundi usanga umurindi w'ingene abakenyezi bibaruka na cane cane uko hariho ingingo yo kuborohereza aja kwibaruka ku buntu n'abana batoyi bakivuza ku buntu usanga uwo murindi wagiye urongerekana ariko uburyo buba buhabwa ico gisata c'amagara budakurikira ugasanga rero nk'ibitaro birakenye ari amakuveuse ari biki vyose mwebwe ni ingingo izahe zitanu mwofata kugira ngo munagure canke mutorere inyishu ico kibazo ndetse nuko zitoba zitanu zishobora no kuba zitatu. Ubwa mbere nifuza ko gukura mu mitwe y'abantu kuvuga yuko ngo bavugwa ku buntu ngo vyose biriko bikorwa ku buntu ari naco gituma kenshi leta ititwararika kuriha ivyo bintu mu bitaro aho bariko baraja kwivuza n'ahandi kuko bishiramwo ngo ni ku buntu ni kubusa mugabo ni leta iba yagiza kigora igira iti ntimuri hamahera muyakuye mu mifuko yanyu tuyariha muyo mwatanze mu bindi bisata muri impôt n'ibindi mwa muriko muragira. Uno musi rero dufise ibitaro bikenye cyane kuko leta bifitiye amadeni menshi cyane kuko bitagishobora no kwigurira umuti n'umwe ari naco gituma ico bitaro ejo vyakwakiriye leta ntirihe usubiye bwa kabiri ntibakwakira urabura n'umuti. Naho twebwe ingingo ya mbere nuko haba fond ikomeye ituma ibintu byose biba mu bitaro bikurikiranwa ntidusubire kubona leta iheranira ibitaro byose ugasanga ntibigishobora kwakira umuntu nuwo bakiriye barinda kumubwira ngo zana caution ngo utayizanye ntibikunda ukamenga ico ubudushira imbere mu bitaro na mahera gusumba kugirira neza abantu. Ikigira kabiri nuko muri iyo fond nyene ica yaguka ikaza gufata ico no kwita mutualité yose ariho ni ya leta ntidusubire kubesha abantu ngo bavugwa ku bihumbi bitatu ngo ni karata ya kama ntidushobora muri iki gihugu kubaho tuvura abantu ku bihumbi bitatu ntibibaho ntaho vyakabonetse. Ni kimwe nagaruka ko umengo no guhenda abantu uri kurabanezereza aho kubabwira agaciro k'amagara yabo nico bivuze. Igihe rero twese bituhurikiye hamwe muri ivyo bintu bamwe bose bagatanga amahera bivanye ku bafise uburyo burengeye kurusha abandi tuca tuba mu gihugu c'abantu bavuzanya ukaba nkako abantu bose mu gihugu ntibashaka kugwara. Ikigira gatatu no gushina uko haba ama partenariat y'abantu bikorera gushaka kwabo n'ivyo vya leta kugira ngo bumve yuko muri ico gisata hakeneye investissement nyinshi cyane ziza zisahiriza ivyo leta iri kirakora bakabikora mu ntumbero imwe tutabona abantu mengo baje kugira ngo banezereze gusa abatunzi babazanira amahera.